ubu nubatse Ego. madame akavuga ndagusabye ejo vraiment bantegura akantu uzogafate Ego. nshobora gushika ariko si cyane kuko naba bashaka ko senga kugira ndonke ico fashisha abantu ko abantu benshi bagize icizere cyuko ku itariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 abantu benshi bari bashize umutwe ko ata muntu azowupfa none yarapfuye uwumva inyuma ya message inyuma y'igikwa inyuma ya Rovent azocaza ndamubwira ivyo ari byo sivyo arico gituma abonye batinya kuza bajya abantu bagize ama commentaire cyane naragutumye ko genda umundonderere genda umuzane abakristo benshi aba influencer benshi abakozi b'Imana benshi baragize ico babivugako urabona neza ko bagaragaje aho bahagaze berekana yuko ibintu uri kuravuga bidasiguritse berekana yuko ibintu uri kuravuga koko atari mwe muyera yakurungitse kuvuga yuko ngo atamuntu numwe azopfa abenshi nabitahura abakozi b'Imana nyene bagenzi bawe andavuga nka Apotre Isidore Mbayahaga mubona yagize icashikirije kugikorana ndamutumiza azozabona Imana azozabone ko Imana ivuga ikongera igakora nibaza ko atabitahuramo cyane azozabone yuko hariho irindi banga rirenze kuba apostle rirenze irindi banguri sinubwango rirenze irindi banguri hari atari apostle canke pastors kunda kwitanganiza yumvuza ibintu acaza gukora ama commentaire none buri munsi ntibihera maramaye 2019 yaramaramaye yeco kiguraka yuko umuntu ivyo arimo atavyumva cyane canke atabitahura cyane ega kuba uri muremure cyane kuba warize amashuri menshi n'ibyo bisigaye ko ushitahura ibintu vy'Imana kuba uvyibushe cyane ufise inda wambara costume cyane n'ibyo bisigura ko uba umuntu w'Imana birashobora gutahura ko kiri bebe spirituel kandi uvuga Imana harimwo mu byo nasomye harimo akantu kajanye no gupfa kandi nawe kandi kagarutsemo nasuye kandi agira ubwo bati Prophet Modeste bagarukanye ko atamura azosubira gupfa kandi uyu mwaka ko bimeze sije nabikoze ni Kristo Yesu yabivuze abantu kandi ntukabanye ngo bakuvuze no uzi yabicushaka gukora nibavuga inyuma gushika igihe bazohindura imvugo kandi azi ko abantu barimo arahindura imvugo uyu munsi bambuze na kindi mazigura abantu basaba imbabazi ngo Prophet tubabarire twe twari tuzi yuko ibintu by'intamba ari uko nuko twe twari tuzi yuko ibintu bitari byo gupfa ari uko nuko twe twari tuzi yuko umukozi w'Imana atokora so ndibuka ari umunsi umwe icyo gihe indagara zari zataze abantu haza abantu basenga dusengana baravuga ngo nukuri Prophet dusengere indagara zabuze ntitukiroba ntitukironka imboga bavuga okay let me pray Imana imbwira ngo genda ukore muri Tanganyika hama usenge inyuma yindwi kuwa mbere Imana imbwira ngo kuwa mbere bazobona amafi bavuga ati muzozibona zisuke ku musenyi abantu bazitoragura byagenze uko nyine kinzabwira commentaire ku muntu no sishobora sishobora jewe nizeye ko ata commentaire ushobora kugira rega je suis un ambassadeur mosmesera ashobora kugira commentaire kundi mu ambassadeur oya ntibibaho vraiment ubwami ntibugwanye ubundi bwami ntibugwanye ubwo bwami oya sishobora kugwa gihe ubwami bumwe bubona ko ubundi bwami atari bwo burabugwanya nyine no Kristo Ndikumana yemegwa na benshi yemegwa n'abantu batandukanye ariho kandi nkuko wabivuze ati abantu barakubajije ngo ko ari wowe wenyene ngo ubwiye felicitation Kristo Ndikumana mu gihe hari abandi bakozi b'Imana benshi uno munsi hari bamwe batamutahura batahura yuko ibintu harimwo amangetengete harimwo uburozi harimwo Freemason harimo imbaraga canke inguvu za Satani za sekibi uzi ukavyakira gute bakozi b'Imana bavuga ko ayo majambo nibace bazana ivy'Imana. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye na muhere. My name is Franny the Answer. Iyi ni African TV sondagwe kaze wese uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya barabu ndavuga wa Mars Nabi, Saudite, abai Dubai, America, Canada, mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Kini mushashwe channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira kumaze kwaka umuryango munini. Yes, uyu munsi no munsi udasanzwe kandi aho tugira amahigi yo kugira umutumire adasanzwe. Musanze w'umuzi musanze w'umukunda benshi, hari benshi yahanduriye ndetse ababwira ibya kazoza, hari benshi yafashije mu gakiza ndetse baratera imbere. Ni Prophet Modeste, muramuzi muramukunda, turaguha ikaze.
murakoze cyane umeze neza yego turashimye karibu kandi kuri African TV murakoze igihe kinini yinya kuri African TV batakubona baragukumbuye cyane uramutse abakunzi bawe hari benshi cyane gose ngira ngo kuva ku wa mbere gushika kwijana benshi barimo biwawe bose ndabaramukije Imana yo mu ijuru bahezagire cyane yes ni Prophète Modeste kandi yongeye kandi kugaruka mu biganiro aho haraheze igihe kinini yinya utaboneka tubanza guhera hano onye ni igihe kinini yinya umwaka uhize igihe nk'ikinyene aho kwategura igiteramo nk'ikinyene yari croisade nini yinya cyane gose yo kwitariki 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze 2024 yabereye kuri Source du Nil none umwaka kandi nyine ubugira kandi yongeye kugaruka cyumviro kiri he icyumviro cya croisade nico nshaka tubanza guhera cyazananye he cyaje gute icyumviro cya croisade cyazananye ijwi ry'Imana kumva Imana ivuga niho hanini no kuba nyindi ntumwa y'Imana nyemera nkakora Imana ivuga cisaba hari abantu benshi bumva croisade ariko ntibatahura igituma hari abantu benshi bumva ibikorane bitandukanye ariko ntibatahure umuhamagaro iyo wajuzanana ushobora kubatahuza kugira ngo ashobore kumva agaciro ka croisade iyo wajuzananye ni ku Mana n'ahandi hantu hava umuhamagaro w'Imana yego ni croisade yo muri uyu mwaka kandi igiye gusubira kuba ikivugo ni iki ikivugo ni cya kindi ni like never before uko bitigeze kubaho ku muntu wese yakireka isomo n'umukiza ariho uyu munsi dushaka ko éclaircissement igituma igikorane cyiswe uko cyane twavuze ngo twese duhagurukire rimwe ntihagire umuntu adupfana ariko asinzire yego yes ni Prophète Modeste muramuzi muramukunda hari benshi nkuko nabivuze uhanuriye vya kazoza ndetse babona inzira za kazoza iwakira gute iyo uri umukozi w'Imana munini yinya ufise abantu benshi bagukurikira Izimana ndagutoye banza ushime Imana kuba ibyo naguhanuriye byaragenze yego cyane yego shima Imana cyane ndashima cyane shima Imana cyembandanya cyane yego ndashima Imana cyane pe nanje ndashima Imana ku bwawe no ku bwa African TV yes it was sorry byari ibintu nko gufina ariko byavuyemo ikintu kizima kwizera ko no munsi mukate w'umwana uboneka haleluya amen yego wow so kigiye cyo bakubwira rero umukozi w'Imana kumva ashobora gusanga mu ahantu hagoye udashobora guheba udashobora guta akakubwira ati kora kino niho uzotera imbere kandi aho uri ubona umanga ntibyoshoboka icyo bitwa umuntu yatumwe n'Imana rero turabishimye nibaza ko umwaka waheze nyene navyo nyene yego umwaka waheze nizera ko kandi ntambwe ushitseho sinobango yashikiye bake nta n'uwira nashikira ngaha mu gihugu iwacu simaze ko hari umuntu kibirashikira ashobora kuva kurya ntambwe y'ubusa ukaba uno munsi uri kurya ntambwe Imana rero ibihebwe icubahiro yego Imana ibihebwe icubahiro ku bantu batari babizi ku mari benshi batari babizi kumbure mbere yuko dutangura African TV uranyagishije ngira ngo n'umunsi wa mbere kandi turayaga umva ko n'ubuntu bw'Imana ariko kandi rero wakira gute iyo ufise abantu benshi bagukunda ga Prophète abantu benshi gukunda ni kosa umwanya umwe ni vyiza ariko undi mwanya ni kosa ibyari bibi kosa je ndabona umuntu ankunda deja ahubwo je ndakunda abantu abankunda bazabinyereke sinabona umuntu ankunda kabisa unkunda nabinyereke ko nkunda rero muri commentaire umuntu akunda Prophète Modeste mushiremo imitima umwereke ko kwama kandi muvuge yuko itariki 20 itariki 21 ari wo muzi wa muri kandi ariko vuze yuko utarabona umuntu agukunda abantu benshi ndisuri ko hari abantu benshi bagira ico kibazo ati umukozi w'Imana gute atarabona umuntu amukunda biratangaza ni siguro nini kuko wankunze urukundo rw'agaheta ni Kristo Yesu kubera ko ni we nkosheje atigera avuga ngo ndagutaye ariko umuntu w'inyama n'amaraso yukosheje araguta ubundi navuga kurikira bari umuvyeyi wanje n'umufasha wanje abo baranyeretse urukundo ariko abandi biba bigoye cyane kandi sinokwipfuza yuko abantu bagukunda nawe kuko umuntu yagukunze cyane nawe ugaca umukunda araguhemukira rero novuga ngo
babamenye babiteho ariko ntibabakunde Imana ibamugisha yego babamenye babiteho ariko niho bakunze Yeah. Imana kwidusaba gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda Bibiliya iravuga ngo udakunda ntazi Imana kandi ingabire ya mbere iruta izindi no gukunda kubera ko nakubwiye urukundo rw'abantu twe dusanga twahemutse dusanga abantu twabahemukiye twagize gute n'ibindi nicyo gituma rero navuga ngo ntihagire uwirata ko bamukunda ahubwo yirate ko yamenye n'umuntu adahemuka udahemuka ni Kristo Yesu uvuze yuko abantu bo barahemuka ni wa muntu ashobora kuguta mu gihe uri mu bibazo bari bazo bigeze kuvamo ku buryo abantu bari biteze ko bogukunze canke bo kwitayeho nibakwiteho maybe bariho abansigaranye nanje bakabana nanje sinobihakana ariko ni nabo baraje bankunda ni kubera bari bazi ico ndabamariye yego kandi sindabanka niko abantu turimo muri twebwe nta muntu agukunda ataco mumariye niko nasanze kandi nuko nyene biremwe sinzobikuraho ariko sikuvuga ko abantu batwanka no sinavuze ko batwana ako sinavuze kandi ko badukunda ya kuko ubushobozi bwo kutwanka ntabwo bobona ntabwo bobona gusa ubushobozi bwo guhemuka barashobora kububona kubera ko noca mvuga ko abantu bose ndabanka mu gihe mvuze yuko batankunda jewe ndabakunda cyane abantu kuko n'abantu bakunda simba naratumwe ngo serukire abantu mu isi kanaka I love them yes ko ramuna ku masanamu murabona neza yuko ari umugabo bapana umusore modeste ari umugabo vraiment abushitse asa neza ubona neza yuko va mu gatondo amajatisheri uranywa icayi sinzi umushusho ko ufata umushusho we je nta cayi nta n'umushusho no kubera cause yego byarigeze gushika gato ariko ahanini jewe n'amasengesho ku mugoroba niho tubona n'ifungurwa kubera umuhamagaro wanje nibwo buzima iriya 14 ans prophet imyaka 14 utajya mu gatondo no kumuranga birashobora gushika kubera ko ubu nubatse madame akavuga ndagusabye jo vraiment bantegura akantu uzogafate shobora gushika ariko si cyane kuko nabashaka ko senga kugira ndonke ico fashisha abantu uri umusore biroroshe kwisondesha muri ubwo buryo uri umusore biba byoroshe ariko umaze kubaka hari igihe gacamo ariko si kenshi vraiment si kenshi cyayi je ndakinwa mu ijoro gusa yego akapara mu gatondo ngo uragiye ku madiri oya ngo ugende umuya cyangwa nagiye kuri eglise n'inshuti zanje n'abagenzi banje nabaza ko babizi ko baramaze kubimenyera ko sofu ari specialité shaka kuvugana n'umuntu ari diri so ndamubwira ngo urumva se fungura no yego mugabo yari jejenye n'ivyo bintu wapi none ko mbona usa neza kandi n'umubiri mbona wifashe neza murarabiye mu ishati arabona neza yuko kuboko ari sawa araza ku mubiri vraiment umeze neza urubatse Bibiliya avuga ngo ico tuzosaba cose mu izina rya Yesu gikora sinigeze nonda n'abantu twasengana canke twagenera canke twabanye byarabatangaza kubera ko ivyo bintu bigeze babona ndiko ndabikora sofu ku mugoroba baca bavuga ibintu n'ibiki mugabo iyo umwaka utanguye hari iminsi 21 senga yo kwitegurira cyane cyane ubuhanuzi bw'uwo mwaka cyo gihe ndanasenga abamana urazi umwaka uza ko nzisonzesha ndagusabye sinze nonde ndabisaba Imana vraiment iminsi 21 cyose singa abamana uyu mwaka sinze nonde naho nyine ndabigusabye abari iminsi 21 seke canke oya ndayikora nyine isanzwe yego yes bon n'urugendo rudasanzwe n'ubuzima bwiza uno munsi umwaka urarangiye wubatse ibintu byiza cyane gose uno munsi kandi rero tugiye kubona ikindi igiteramo cyangwa ikindi gikorane kigira kabiri wubatse kandi ariko d'abord ndashaka kwanza kuza ku giteramo cyangwa gikorane cy'umwaka uheze croisade y'umwaka weze muri Source du Nil we yakiriye gute mbega ivyavuyemo nivyo wari witeze ivyavuyemo nari ndavyiteze cyane parce que no mu biganiro twakorana arakubwira ati ni fire ariko yari integuza rero bugi bigoye
yari publicité y'igikorane yabigoye ikintu cya mbere bumvise umunsi umwe batari bwacumve agaca bumwe n'abantu batazi ijambo ry'Imana bikomeye ico gihe urahura n'ikibazo cy'abo bantu kubera batazi ijambo ry'Imana ko ari misunderstanding yahabaye kindi cyabaye n'icyo gusa. Yes, uko abantu batahuye biratandukanye n'intumbero mwari mwabihaye ariko abantu benshi bagize icizere cy'uko ku itariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 abantu benshi bari bashize umutwe ko ata muntu azopfa. None yarapfuye kandi yarumvise ijambo. Hari abantu bafishije kuri ajya amatariki gupfa uri kuravuga sico. Umuntu yumvise ijambo bakamubwira ati ejo perezida azoza gukora ibikorwa rusange twese tuze tugende n'ubutagiye ariko aba yavyumvise kandi umutima we niyo uburi acecara kuri televiziyo akamura bakavuga ati ibyabiriye byose bijya babizi yapa babizi gusa nibaza ko kubitahura nibyo byagoranye cyane. Ikindi naco Yesu aza mwisi ntiyaziye abisirayeli yaziye isi yose ariko inkuru yatangu bavuga ngo umwami w'abisirayeli azogera gute azovuka ububasha buzoba buri kuri we ubushobozi buzoba buri kuri we azodukura ko uretwe twari dufise n'ibindi ariko Yesu azvutse twasanze yavuka isi yose. Nashaka wumvira ico kibazo rero ubwo buhanuzi bwari bw'ikinyoma cyane bwari bw'ikinyoma. Ubwo buhanuzi bwavuzwe imyaka 4,000 buvugwa ko Yesu azovuka avukiye abisirayeli ntibigeze bashaka ngo isi yose. Ubwo buhanuzi bwari bw'ikinyoma ne bwari bw'ikinyoma. Ubuhanuzi abantu bitonde mu kumva ntibihute kumva. Ndibuka hari umuntu umwe nigeze kubona avuga ngo nguyu yaravuze ngo yuko Trump ngo azotwara ngo none ngo Trump ngo ntatwaye ntiyatwaye. Kubera iki ijambo ry'Imana ricereza rikavuga ngo iyo Imana ivuze ikintu ngo ijambo ryayo iraririnda imyaka 1000. Biragoye cyane gose rero ariko Yesu amaze kuvuka twasanze ari twese si w'abisirayeli gusa nico gituma rero najya jambo ryaje nta muntu umwe azova. So ego message yaherera hajya kimwe kwari kugira abantu babe attention hama nzoze mvuge icyo nashatse kuvuga. Aco gituma ujya munsi naciye ntonga nababwira ati uwumva inyuma ya message inyuma y'igikwa inyuma ya Rovent azocaza ndamubwira ivyo ari byo sivyo. Aco gituma abonye batinya kuza bajya abantu bagize ama commentaire cyane naragutumye ko genda umundonderere genda umuzane urambwira ati nzobahuza aranka kuza kubera iki lo message yarayumvise lo message yarayitahuye inyuma yasanze yihunze kuvuga. Aco gituma abantu bakunda Bibiliya avuga ngo ava yuko uvuga uzubanze wihweze cyane yuko icugira uvuga aricyo. Kandi ari nayo akavanga umuntu n'umwumva avuze ukaba wumva ibyo bintu utabitahuye uzureke kumusubiza wigire urindire ikindi gihe. So rero igihe kiduha gutahura cyane. Aco gituma no munsi ndatumira abarundi twese tuze tuvuge ubutumwa bwiza. Ujya munsi narasiguye ndavuga ngo ujya munsi suwo ko Yesu yavutse suwo ko Yesu yuriye mu ijuru canke yazutse oya ni utumenyesha ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Tuvuge ko yatubereye umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu ariko babandi nyene batumwe kubivuga nibo bagize commentaires ziri negative. Mbega no munsi wacu za kuvuga iki inyuma yahajya kiriya gihe wavuze iki. So ariko tubabarire kuko ntibazi ibyo bakora ntibari bazi ibyo bakora kiriya gihe. Abakristo benshi aba influencer benshi abakozi b'Imana benshi baragize icyo babivugako. Urabona neza ko bagaragaje aho bahagaze berekana yuko ibintu uri kuravuga bidasiguritse berekana yuko ibintu uri kuravuga koko atari mwe mu yera yakurungitse kuvuga yuko ngo tamuntu umwe azopfa abenshi nabitahura
abakozi b'Imana nyene bagenzi bawe ntibashobora kubitahura ibanga wari ufise bitandukanye n'igihe abandi bakozi b'Imana niri ico njejwe no kuvuga ico Imana imbwiye kubitahura naco ni mpwemu yacu batahuza n'igihe kirashaka kubatahuza kandi simpaka buri munsi mvuga ikintu batahura umwe muri bo akunda kwitanganiza naramubonye akunda kwitanganiza yumvuza ibintu acaza gukora amakomantere none buri munsi ntibihera maramaye 2019 yara maramaye yeco kigureka yuko umuntu ivyo arimo atavyumva cane canke atabitahura cane ega kuba uri muremure canke kuba warize amashuri menshi n'ibice bisigaye kushitaho ibintu vy'Imana kuba uvyibushe cane ufise inda wambara costume cane n'ibice bisigura kuba umuntu w'Imana birashobora gutahura ko kiri bebe spirituel kandi uvuga Imana yo mujuri guhezagira amen ego yes ni vyahitiye ariko ubona neza yuko abantu bashoboye kwitaba mu giteramo benshi baraje kandi benshi barakira ubuvugishwa butandukanye uno mwaka ubuvugishwa bw'umwaka mbega n'ubu ubuvugishwa bw'uyu mwaka nuko twese duhaguruka tukamamaza itariki 20 umuntu wese muhuye mwebabara ko mubwiye ati mbega warakiriye so mwami n'umukiza mukanya ubu turi kumwe tubona nuko uri muzima mukanya turashobora kuvana ntube uri muzima Imana ntawuje ikintu kimwe ravuga abarundi turi 90% dukijijwe kuki uwo munsi tutoshiraho umunsi wemanga ko turi abacungwe n'umwami Yesu akatubira umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu kabiri tugira Imana n'icubahiro n'umugambwe aserukira Imana yo mwijuru baho umugisha baravuze ngo Imana tuyahe kibanza ca mbere so urumva ko ico kintu n'ubuvugishwa bukomeye udashobora kumva ko twavuze ngo Imana tuyi kibanza ca mbere mu gihugu c'u Burundi sinjiye muri politike no iryo jambo nta mwataryumvise ariko iryo jambo rirakomeye cyane burya twari kuba twese hari isaha ku radio barundi twese dusengerako tukavuga ati okay tugiye kuryama twayihaye ikibanza ca mbere ni musengere twese dusenge ko twayihaye ikibanza ca mbere tugiye kuryama akavuga ati okay saa 5 barundi bose basenge canke saa 6 abaza kuba tararyama basenge yego je ndiko ndavyumva nk'ubwo buhanuzi buva ku mugambo urongoye igihugu uyu munsi mu mwaka uheze hari benshi mu makozi y'Imana bagira ico bakomanta ko kuyikorane icari cyateguwe ariko kandi uyu mwaka kandi bega tukitega bamwe mu makozi y'Imana udoshobora gutumira mu bikorane vyawe andavuga nka Apotre Isidore Mbayahaga umwe yagira icashikirije ku gikorane ndamutumiriza azozabona Imana azozabone ko Imana ivuga ikongera igakora nibaza ko atabitahuramo cyane azozabone yuko hariho irindi banga rirenze kuba apostle rirenze irindi banguri sinubwango rirenze irindi banguri hari atari apostle canke pastors intambara ni nyinshi kubera ko ndumwe mu bazana igisata c'ubuvugishwa kugira agipushinga agashikane kure malgré ko nyene umuntu nyene abitsitaramwo abigira ukuntu nakuriya ariko azoze ndamutumiye vraiment uyu mwaka ntuzusibe n'ukuri ntuzusibe uzoze urabe ko hari abantu bashobora kuvugishwa kuko ndafise abasanzi bazo barimo barakora azoze vraiment dushigikire tuzovyishimira cyane kandi Imana izimuhera umugisha wakiriye gute kuvyashikirije mu mwaka uheze navyakiriye nk'umuntu bijya banga atarikoreramo yavuze nk'uvuga mu ibango giwe ibindi navyo kandi je sindamwanka kuko yatumye abantu baca bibaza qu'est-ce que la prophétie niki canke yanatumye kandi mvuga ati ifuko mpaguruka nkagaragaza impano y'ubuhanuzi uko bitigeze kubaho azoza biraba azoza arabazamira komani azoza arabingena abantu bahaguruka ari bimuga then azokwemera yuko Imana iba kubera ko Bibiliya iravuga muri Yohana ngo hariho abavuga Imana ku munwa ariko mu mitima yabo itariyo kubera ko batemera ibyo bitangaza batemera le prophétique Apotre Mbayahaga umufata gute ndamufata nk'umukozi w'Imana
mugabo hari ayandi mabanga amabango cyangwa ingabire zimwe atemera. Ego. Yes, ku itariki kandi nta kosa ririmo. Ntihageza gutahura. Kandi umukozi w'Imana yemegwa n'abantu isinzi. Oh my God. Nabwiye ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abavuga Imana ku munwa ariko bahakana imbaraga zayo. Imana ntigeze bakuramo ko abakozi b'Imana. Handi naye kavuga ngo haba mu kuri, haba mu binyoma, haba kubwo umutima mubi wabo canke ikindi ngo kazima Kristo ari karavuga. Mpagara ko nuko Kristo ari karavuga. Nta kindi guhindura umuntu n'impwemu yaramuhindura. Yes. Muri bimwe murazo kwishingiriza ko kuri kino gikorano cuno mwaka itaki 20 z'ukwezi ku 10 tugiye kwinjiramo kizoba imisi 2 bitandukanye n'umwaka uheze kandi harimwo mu byo nasomye harimo akantu kajanye no gupfa kandi nawe kandi kagarutsemo nasuye kandi agira ubwo bati Prophet Modeste yobagarukanye ko atamurazo sura gupfa kandi uyu mwaka ko bimeze. Sije nabikoze ni Kristo Yesu yabivuze. Aravuga ngo abapfa bapfiriye mu mwama aho ntibapfa barasinzira. Modeste uyu mwaka kandi ushobora kumva abantu basubiye kugira ikibazo cy'uko atamurazo pfa kurujya munsi. Nakubwiye ngo abapfiriye muri Kristo Yesu ntibapfa barasinzira. Muri make babazani babasengere amatume bapfa sinakubwiye ngo babasengere nakubwire banababwiye bakire Kristo mwe no mukiza. Yes, bizo imisi 2 tandukanye hehe kubera imisi 2. Umunsi w'ubwo butumwa bwiza ni le 20, ariko umunsi wa kabiri tushiraho kubera ko dushaka kugira twagure iki kintu iriyerekwa niyerekwa rikomeye cyane malgré ko uburyo butaraboneka ngo tubushiremo. Ni gicapo gikomeye cyane kuko uyu mwaka tuzotangura gukora akantu kamwe nka 1% y'ibyo dushaka gukora. Harimo ko abantu bose bazisanga mu iki gikorano cyo bituma twavuze abantu bose bavuge ubutumwa bwiza mu mihana uwo munsi kandi ntibarabe kubera ko ndabivuze ata costume nambaye ata Range Rover nagendeyemo canke ngo bafise amapete manini ngaho ku mu byumve yuko birakwiye ko tuvuga Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu at least basa umunsi umwe vraiment umunsi umwe gusa amasaha 28 tubihuriye ko twese nk'abakozi b'Imana. Rero ukuntu cagutse turipfuza ko iki gikorane mu myaka 2 canke umwaka uzimana idufashije tuzoha ubushimwe abantu bose bakoze ibintu by'intashikirwa. Abantu bose bakoze ibintu bigatusha tonka barushije abandi aho barimo barakorera. Dufate nk'umuririmbyi wo muri gospel yakoze indirimbo iryoshe ikafatisha abantu bakayikunda tukamuha agashimwe donc tukerekana premier d'encouragement. Umuganga yakoze ibintu by'intashikirwa, umupolisi yakoze ikintu cy'intashikirwa, umusoda, influenceur, TV kanaka, radio present, abantu imice yose umunyagihugu yakoze ikintu ciza nk'ubu dufate tukabona yubatse barabara kandi twebwe byaratunaniye. Amazi yarimwe arava vira mu ibarabara gace genda gace yakora gratuitement tukavuga ati no muntu yakoze ikintu kidashikiriwe n'undi muntu katwe twabibona. Akabijya rero dushaka kuzoshikaho nuko tuzofata umupasiteri amazi imyaka 10 akorera Imana ariko abantu tutigeze tumenya ko yakoreye Imana atabujyajya tukamutora vraiment. Ndifuza ko umuntu tuzomugabira imodoka tuzomuha agashimwe k'imodoka we tukamubwira ati we koresha icyo ushaka uyigurisha ugira gute mugabo kora kino kintu. Yes, muri ubwo buryo abaremvyi batoye tukabarihira studio tukabana n'agashimwe ariko tukabarira na studio bakagenda bagasohora indirimbo kandi tuzaba indirimbo za gospel gusa no mu basani za secular. Kuzi Imana aho bushimwe basani bari indirimbo z'isi. Oh my God. Hari indirimbo Kidumu yaririmbye kera ivuga Yesu.
ntari muri iyo secteur ariko yaririmbye gospel. Dufate nk'indirimbo yasohotse yego irimo icyarabu aho yavuze ngo salam aleko ahanihe kiri kuwaki ibyo ni indirimbo y'Imana malgré ko atavuze Yesu navyumvise neza si indirimbo irimo ibishegu si indirimbo irimo amajambo mabi kandi iyo ndirimbo burya harabifasha kandi mu buryo bwo kubafasha ikabatera intege urumva ikabatera intege haraba yateye intege harabo yagize gute rero nibaza ko harabarimbyi twatoye bo muri Sekira abo kandi basanga basenga iwacu urabyumva basanga basenga iwacu tukavuga ati okay mwebwe bino bintu birafungura kandi murumva yuko umuhamagaro wanyu mutobivamo so turabigisha bwa biva mugabo barumva yuko batobivamo icyo dushiraho nuko baturirimba ibintu bibi biteza agasembwa umurimo w'Imana. Rero twaravuze ko tuzotora umuririmbyi umwe wa Sekila iremvye indirimbo nziza itari mu bishegu itatukanye kandi hari igishegu no gutukana kandi tugatora abandi nk'ababiri baririmbye gospel. Yes. Uyu mwaka naho tuzoshikana ubwa mbere tuzonja ariko umwaka uza tuzogenda tuvyagura mpaka. Yes. Uyu mwaka urumva yuko ibintu bizokwaguka amakandi umva ko kurasadi uko buri mwaka ariko izogenda iraguka. Yes, ibintu vyiza dutumirira abarundi abantu bariko barataha mu Burundi mu vacances atandukanye muza kuruhuka muza kujya amafaranga yanyu muze kugira ngo muzohezagirwa namwe kugira ngo ntimuzoburire ngaho nyene. Yes, ku bantu bari bagize amajambo menshi bashobora gushikiriza Prophet Modeste abishuye kuri we koko kandi Imana ibaho umugisha kandi bakuvuze nabi. Oya iyo je ntibavuze nabi no bavuze Imana nabi sije bavuze nabi je naratumwe je naratumwe genda uvuge bino ubikora ukunyene none hari umunsi batavuga nabi none iyo ukuri ikintu kimeze gute ciza basiba kurima ntibasiba kuvuga abantu kandi ntukabanye ngo bakuvuze no uzuya bicu ushaka gukora nibavugo inyuma gushikije bazohindura imvugo kandi azikora abantu barimo arahindura imvugo uyu munsi bamvuze na cyo maze gura abantu basaba imbabazi ngo Prophet tubabarire twe twatuzi yuko ibintu by'intamba ari uko nuko twe twatuzi yuko ibintu bitari byo gupfa ari uko nuko twari tuzi yuko umukozi w'Imana atokora so ndibuka ari umunsi umwe icyo gihe indagara zari zataze abantu basenga dusengana baravuga ngo nukuri Prophet dusengere indagara zabuze ntitukironka imboga bavuga okay let me pray Imana imbwira ngo genda ukore muri Tanganyika hama usenge inyuma yindwi kuwa mbere Imana amubwira ngo kuwa mbere bazobona amafi uze abantu nyine bakoze commentaire barakoze commentaire zitabaho baratukana kandi ibyo kujya bibonetse navuga ati muzozibona zisuke ku musenyi abantu bazitoragura byagenze uko nyine ariko manda nabibona niyo abantu bakize dushize ikintu kuri commentaire y'umuntu yakize la fois passée hari umwana bazanye kwa muganga haba byinshi uko rero sindabona umunsi tuva muri kirite ntabonye abantu batanu bakize abantu bitambukiye canke abantu bari baje kwa muganga vyaranse bagakira so ariko iyo dushize ko kuri Facebook negative comment turibuka ibi n'ibindi but ukorohanya mu mutima wakira kuko bajya bagira commentaire batumenye ariko turi mu kazi kera nta commentaire mbe batugira ko tutarari mu kazi ikintu nkawe ngo kuvuga commentaire arakumenye kera ntiyarakuzi ngo kuvuga believe yourself believe your God wakira gute iyo abakozi b'Imana musanga igibango ryo gukorera Imana iyo bariko barakritika sindabizi ko turisangiye kuko umunsi natumwa n'Imana yatumye jewe gusa icyo nizera nuko Imana ishobora gutuma abandi bantu ariko ni bamwe mu bakozi b'Imana bo bemeguwe ngaha anya mu Burundi inyuma yo gusaba imbabazi kuca wari wakoze benshi babigize babyakiriye nabi sinavuze ko nabemera kasi sinavuze ko Imana itabatumye je natumwe n'Imana none kuzimana bavuze je ndakora neza ico natumwe
ata commentaire yindi ngize hari umunsi ndaguhamagara canke ngo umpamagara n'igihe umpamagaye ngubwira ico uvuga ntabwo ati ntaco mvuga kuko Imana niyo yamuvuye nze kuvuga iki ngo nze kuvuga iki kwe nze kuvuga iki ngurumba ngo harongo umuntu muri South Africa ngo yakoze ibintu ngo prophet ngo bagenzi bawe ngo baravuga oya jewe nzi oya hari ivyana vyo kurimbuka niko birivuga nyagenda nabi jewe ucunjirirwa banje ntamazanje zurumva ijambo ryanje zikarigendera so kandi nawe nakwejema kuko inza kugira commentaire ku muntu no sishobora sishobora jewe nizeye ko ata commentaire ntushobora kugira rega je suis un ambassadeur Mosbezera ashobora kugira commentaire kundi mu ambassadeur oya ntibibaho vraiment ubwami ntibugwanye ubundi bwami ntibugwanye ubwo bwami oya sishobora kugwa gihe ubwami bumwe bubona ko ubundi bwami atari bwo burabugwanya nyene no kakambwira ikintu kimwe jewe nzi yuko ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu baza kuyiwe intumwa ziramuga ngo twumvise Imana y'urukana daimoni mu izina rya tubakoze iki badututse batutse izina Yesu ya bareke bakomeze kubivuga hari naho Paulo aravuga ngo haba mukuri haba mu binyoma kazima Kristo ari karavuga jewe cyo nuko Kristo ari karavuga kujya no kutamenya ijambo ry'Imana basi Imana imbabare ko ndayivuze nkuko kazima Kristo ari karavuga wavyumvise jewe ugira commentaire si vyanje kugira commentaire ni vya mpwemuye nagira commentaire okay kabo jewe no ego yes mu Burundi ntitwari tumenyereye cyane abakozi b'Imana bakora ibiteramo binininya nkuko wabikoze ariho kandi turafise Pastor Christ Ndikumana akora ibiteramo binininya mu Burundi kwisi Afrika ubona neza yuko ari fierté y'igihugu cy'u Burundi ku barundi baranezerewe cyane kuba ariho Pastor Christ Ndikumana umufata gute d'abord ntumva nk'ico nyine ukwiye kuzi ibintu vya commentaire negatif je sindabikora ranshimishije hari Imana imuhumugisha mu izina rya Yesu amen turahigaruka ko ico kimenyetso none si Yesu umusaraba hose uramanitse none usi umusaraba ngize none si umusaraba none si umusaraba muri commentaire mutubwire si umusaraba abatemera umusaraba nibaza kugira commentaire yes yeah good Chris hari hose majambo menshi ntanovuga hari umuntu yambwiye ngo mu bantu bose niwe ugize commentaire kuri Chris kuri page yawe no General Senzimana ihagurutse Burundi Senzimana idutera iteka dushike ahandi hantu tutari twiyizi none ubu byashitse byo munsi nkunda kuvuga ngo canje kugurira ifanta Yesu nkubwira ati Yesu papa Jésus vraiment donc d'ailleurs kwa soda so nacenje kumugura agafanta ijya misi harayizi misi nk'itatu nezerewe wa munezero w'ahantu ho hejuru so naranezerewe cyane Imana yo mu ijuru ahiri umugire neza imuha umugisha amen imuha amahoro amen mu izina rya Yesu yego naranezerewe Yesu bwabo ndi n'umuntu akomeye cyane kubona ko igihugu kiri inyuma ega mweka mutarasohoka igihugu uvuga Burundi we taboni kakwaze icyo ni igihugu ntacyo tuzi kandi kumusigurira iruhande ya Kongo agaca tangura kuza iruhande y'Ubuganda agaca tangura kuza East Africa agenda agaca yandikamo ngo aca kabona ko byaratubaye ko rero nibigere bibaye jewe nize economy politique muri economy politique ndaci bitwa brand iyo brand bibayemo kujya nukuri Imana hagucubahira ikindi kigira kabiri nagize maîtrise muri marketing iyo mbonye ikintu nkakijya my goodness ndavuga idrapo riraduze ijya ni marketing abakoze ego yonyene ahubwo nkaca mvuga ati ndamusabire nka gatatu mu mwaka azarakorera igikorane ngaha yumva kumusaba gatatu mu mwaka bidushobokeye ku mezi ane aheze agakorera igikorane ngaha kugira bajya abantu bose bamukurikira bazamenye Burundi zijya televiziyo zivuga
zivuga Burundi, zivuga umurundi yakoye mu Burundi nyene gikorane mu Kamenge vyagenze uko. Hagiye manu mvumenga n'umwe wabakira stade gusa azakoramwe ivyo bintu. Kubera ko umutima nkunda je ndi mu bantu bategeze bihakana igihugu kandi mu vyago. Yego. Cyo gituma rero I know what a country is. Yujuje sale nininya cyane ijyamo abantu benshi muri Ottawa. Ibintu bigoye cyane kubona umunyamahanga yuzuza ahantu hanininya kandi hakaza n'abazungu. Abantu benshi umunyamahanga sico kuko nagenda searchinga lo stade yagiye ko haro n'abandi bagi bayigira ko bakozi b'Imana bayujuje. Bavyumva? Bayujuje. Igitangaza ntamuzanukiri. Umurundi aba mu Burundi avuye mu Burundi wavyumvise akagenda akuzuza stade ibintu ibihumbi 10 abantu ibihumbi 19 bakaza bakicara atari abarundi gusa ari ibihugu 50 abazungu ari ibihugu 50 vyakoraniye hajya hano sinzi yuko research mwayikoze ariko ibihugu 50 vyaje bikinjira hajya hano umurundi ari umuzungu karumvikana kuko ni wabo bavyumvise hama abazungu bakaza ku munyafrika ega mwe ntuzi urukuwa rw'umunyafrika ukuntu barufata abazungu ariko bakaza ikindi gira kabiri bakamwemerera ko igikorane agikora avuye mu Burundi adafise nationality ya Canada mwe ni mu byumva amplis avuga Yesu atagirimba ndomboro ya soro kubera ko i secteur harimo abantu batayirimo ntibashaka gutahura ico kintu ibihugu by'abazungu hari ibintu byinshi baraba iyo uvuye bega nationality office ni yihe bakaraba ati n'umunyafrika biragoye ikindi aje kuvuga Kristo Yesu burya uje kurimba izi ndirimbo za profane sekira nta kibazo ariko uje kuvuga Yesu nibindi bintu abari kibazo nibindi bintu rero congratulations sinovuga my brother kamvuga ati unkuriye yes Chris Ndikumana yemegwa na benshi yemegwa n'abantu batandukanye ariho kandi nkuko wabivuze ati abantu barakubajije ngo ko ari wowe wenyene ngo ubwiye felicitation Chris Ndikumana mu gihe hari abandi bakozi b'Imana benshi uno munsi hari bamwe batahura yuko ibintu harimwo amangetengete harimwo uburozi harimwo freemason harimo imbaraga canke inguvu za satani za sekibi uzi ukavyakira gute bakozi b'Imana bavuga ko ayo majambo niba cibaza n'ivy'Imana kuko Imana isumvye ubushobozi satani niba cibaza ni w'Imana nuzobikubaza cyo ati wori Imana nawe kutabikoze wori uw'Imana kutabikoze natazoba kijijwe cyo mugati uyo Mana wiziye kutayivuze nabwe hakuva ku bantu abanegativiste abo batuma umuntu adatera imbere kandi nawe ntotera imbere y'umeze buryo umuntu wese ameze uko nashaka gutera imbere ariko prof public y'Uburundi benshi hari abakozi b'Imana bamaze gufata yuko abakozi b'Imana basekiye hari abakozi b'Imana benshi no munsi bavuga bagahita bumva ati yo onya banamupostinze n'ahantu ukabona ama commentaire menshi amwagiriza ko ari umukozi wa satani uvyakira gute Yesu niwe yamuvuzeho uwo bakorera wenyene barabimuvuzeho uwo bakorera barabimuvuzeho badakoreshwa n'Imana so ibintu by'abantu bamaze kunanirwa zozareka kubembaza tuvuga ivyiza gusa iwacu umuntu atunze imodoka ya rubaho baca bavuga ngo aca imitwe abantu akayicora muri Tanzania bandi bakavuga ngo aje kuzimu bandi bakavuga ngo ajya abantu agoresha amaraso y'abantu abantu ikintu cyose badashoboye bazovuga ko ari cya satani icyabananiye cyose bavuga ko ari cya satani ega nawe baravuze yuko je nibisanzwe ahubwo utanabivuze wowe ushira isoni bivuze batabivuze sinoba ndimo ndakorera Imana
Ego. Yes, mu gusozera ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni itariki 20 ni itariki 21 z'ukwezi kw'icumi w'umwaka 2025 muze kwakira Yesu, muze mumvirize ijambo ry'Imana. Mbega ijambo riho ushobora kubwira umuntu wese kugira ngo ashobore kwitegura neza kuzo participa muri ico giteramo? Gikorane zimo turakora kwa turigina ko Kristo yazutse, turigina ko Kristo yagiye mu ijuru canke yavutse, ariko ubu ndashaka ko twigina ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. This is the prophetic word, ni ijambo ry'ubuhanuzi. Kindi nuko aho uri uherereye ugira wibakwe ukabona umuntu agwaye niyato baloventi uzumwakirisha Yesu. Nubona umuntu muhuye ukabona ararushe uzumubwire Yesu, kuko niwe wenyene ku isi yitwa karuhura, kubera ko niwe yahamagaye abantu arababwira ngo kaze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero hari abantu benshi bakomeye mu isi, hari abantu benshi bakoze ibikomeye mu isi, hari n'uno munsi bakora ibigwanisho rutura oni ntirabivuga bivuge ngo ni muzi barushe n'abaremerewe ndabaruhura, ariko Kristo umwizigirwa umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu yaravuze ngo kaze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Nawe uri kuranyumva utarakira Yesu, akanibuka ukajya kwakira Yesu, nshuti mukundwa, Bibiliya avuga ngo abamwakiye yabaha ububasha bwo gucika abana b'Imana, kandi abavyirengagije abo baratsinzwe n'urubanza, ariko abamwizeye abo baramaze gutsinda urwo rubanza. Karibu mukundwa, karibu uri kuranyumva, washobora kuba uri mu mizirima, ishengero ntizoza gutora uwundi muntu, nizoza gutora Yesu. Murabizi neza bamizirima muri ko murankurikira aka kanya, mwakire Yesu. Ntitubabwire ngo muze gusengera iwacu, oya, ariko mwakire Yesu. N'uwundi muntu wese afise ibindi bintu asenga, yakire Yesu amubere umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Uze gusoma Korani canke uze uhiga amateka y'abandi bantu bose babayeho ku isi. Nta muntu n'umwe yavutse atari kubw'inyama n'amaraso, atari Kristo Yesu yavutse kubwa mpwemu yera. Ivyo Korani irabivuga muri Yahaya wa mbere, igitabo c'ababuda kirabivuga, ibitabo byose biravuga ko uwo muntu yavutse adapfa. Uwo ebana biremerwa neza bikavuga ngo uyu ntiyavutse kubw'inyama n'amaraso, kubw'umugore n'umugabo, ariko yavutse kubwa mpwemu yera. Rero Mariam muramwemera, Isa muramwemera ko yavutse uko nyene. Ndagusavye ntusoze runo rugendo utakire Kristo umwana n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ibindi byose ubyihakana, ariko uyu ntumwihakane. Imana yo mu ijuru bampera umugisha kandi bahezagire. Ikindi ujya munsi nongeye kugutumirira kandi uzumuvuge ushize amanga, ubwira abantu ukwari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ikindi gira kabiri cyo munsi tuzosengera abagwayi. Je mwibango ryanje no gusengera abagwayi, niko natumwe. Genda usengera abagwayi bazokira, uzozane umuntu agwaye, cyane cyane abantu bagize ama accident atandukanye, uzubazane, uzobona ikiganza c'Imana n'imbaraga z'Imana. Nshuti yanje, ivyo abantu bavuga ngo Satani akorera ibi byo ntubyiteho. Wowe kaze tugushire ikiganza, wanagomba ntuzumbwire ndagushire ikiganza, umbwire ati vuga gusa umutima wanje ucukire. Amen. Hari abantu bahora baza ngo ya ngo ntunkoreho gusengera gusa. Je nkaca navuga ati ntugire ikibazo, je ndagusengera kandi azi kuza guhaguruka. Amen. So rero ico nico numva. Cya kabiri kwakira Yesu bwa mbere, cya kabiri uzoze uzane umugwayi wawe, uzane umuntu yagize ico kibazo c'ubugwayi, ndabizi ko uzomutahana ari muzima. Imana yo mujuru go mugisha cyane. Yes, imatariki itariki 20 zobera mu kiyo kibanza. Itariki ni 20 na 21 ni finale. Hazoba hariho gutanga ubushimwe mu magroupe yabaye ya mbere mu gutamba, dance, concours de danse. Yego. Izoba tuzotora ntuzenya zibiri, ariko bazotamba indirimbo z'Imana. Tuzotora amantuzenya 3 tuyaha ubushimwe, ama envelope.
n'abaririmbyi baririmbye indirimbo zikagira icyo bitwa ngo ni hit success ngaha mu gihugu barahari tuzobatora nako baramaze no gutorwa naho bamwe tutarabakontakta Imana yo muje bahumugisha muzoze mudushigikire bizobera muri Musée Vivant 14h buri munsi ni 14h 20 na 21. Ego. Yes, merci beaucoup prophète. Thank you so much. Wakoze cyane. Merci beaucoup sana. Turabashimiye kadushimiye n'Imana aho mugeze. Imana yo muje bahumugisha cyane. Amen. Yes, merci beaucoup. Wose wadukurikiranye prophète Modeste. Benshi muramukunda. Asante sana.